Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kenda baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno mugoroba turi ku munsi wa dimanche igenekerezo n'igindwi kwezi n'ukw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025 ndamutse cyane abantu bose mudukurikirana muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Tanzania Uganda Mozambique South Africa Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Europe abari Amerika n'abari Aziya umve ko twaramukije tunabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba yese nko bisanzwe ntabwo ndumwe muri studio tugiye kubana n'umusisanguzi mwa kino kiganiro aho tuza kumenyera byinshi cyane mu mutekano uvugwa mu karere k'ibiyaga bigari nkuko mubibona ku ruhande rwanje ndi kumwe n'umusisanguzi uwo tugiye kubana mwa kino kiganiro cacu cuno munsi mbere yuko ndamuha akazi na karibu wo muntu dukurikirana ndagusaba duhure muri commentaire kugira ngo ugire icyo uvuze kubyo twavuze ndetse udafite icyo uvuga kinini kuvyo twavuze ushiye mu imitima muri commentaire utwereke yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu nkuko mwama mu bikorese ntangwa nakira umusesanguzi wacu hajya ku ruhande nibaza yuko weekend ikarayimarira neza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste ko mikaze kandi akuramutse. Merci. Nazindukiye muri studio. Ego. Nawe ngira ngo arabazindukiye gusenga. Ego. Ngira niyo mpamvu ibintu bica bikomeza kugenda neza kubera ko dufata n'akanya tukaramya umuremyi w'ijuru n'isi. Reka ndamutse rero abakunzi ba B-Info Plus aho bari hose abo twamanye mu gatondo n'abatashoboye kubona ikiganiro twakoze mu gatondo ndabaramukije mwese nizera ko muri mpore aho muri hose nkunze kubaramutsa amahoro y'Imana kuko abantu nta mahoro dutanga nta nayo tunafise kama dukeneye umwanya n'umwanya ko tugira amahoro y'Imana. So rero nkuko wari ukivuze neza reka nsabe abadukurikirana ture muri commentaire. Yes. Nico kibanza kibereye ko tuganiriramo ngira ngo maramazi kubona yuko ibyo mudutumye mushije muri commentaire turabikorerako kanabanguka n'ibyifuzo byanyu byinshi mu mushikiza muri commentaire turabikorerako. Yes, bwana musanguzi ntabwo ndagushimira cyane ku kiganiro washikirije mu gatondo abantu benshi bari banterefonye bari batwandikiye batubaza ubabwira ibijanye na situation y'ikibwa c'indege ariko ndazi yuko washoboye kubabwira mu buryo bweruye ariko sico kitugarukanye kumwe navyo nibiba ngombwa tubaza kugaruka ko tubabwira uko bimeze kano kanya ariko muri no mwanya nagomba tuyage gato kubijanye n'umutekano muke mu gisagara ca Uvira uri kurarangwaho kugeza na n'ubu. Ego. So urakoze cyane bwana journaliste. Nubwo bize ngo ntugana ku kibuga c'indege kumbe tuzaza kubironkera umwanya tubikorera ko hanyuma akoya ko ndabisande ma update y'ibyo ni kibuga c'indege ca Bujumbura. Yes. Ariko nkuko bivuze reka tuganire ku mutekano wa Uvira. Mu byukuri naho ni muke mu mutekano muke tugashireko mu byukuri Uvira iriko irarangwamwo umutekano muke nkoresha iyo mvugo udaturutse ku ntambara ziriko zirahabera. Nta ntambara ziriko zira muri Uvira nta n'inzu iriko irasha. Turiko tuvuga ko hari umutekano muke kubera igikenye ca bamwe kiriko kirabuza bene gihugu gukora imirimo yabo. Sivyo bwana journaliste ndagomba nkubwiza ukuri buriya abanyafrika turacafise ingorane yo kugira ngo tuzokwigobotore mu buja bwa bamwe n'abandi. Buriya iyo umunyafrika atunze aronse amafaranga aca akenera kugira bene wabo abaja biwe. Abanyarwanda bita ngo n'abacakara sivyo aba esclave. Nukuvuga umunyafrika yabonye afise amafaranga atunze akenera ko abasumbye uburyo abagira aba esclave biyo. Tureke nivyo n'udafise amafaranga ari muri communauté runaka abona ko kumenga hariho akantu abasumbije novuga dufate intellectuellement yaraciye ku ntebe y'ishuri akabona ko abandi bamuyoboka bamwubaha bagendera ku mpanuro ziwe canke inama bagirira aca abona yo kumenga arabarengeye agashaka kubagira abaja biwe. Ibi rero nivyo biriko biragaragara hajya mu gisagara ca Uvira. Uvira izingamitswe na beneyo. Bariko banka ko bija ahabona bwana journaliste kandi ni nabwo bupfu. Buriya ngo uja gukira ingwara arayirata. Bakunze kuvuga mu Kirundi ngo
nta n'uwisha umwotsi inzu iriko irasha. Ego. Muri Uvira hariho ikibazo interne. Hariho ikibazo kiri mu bawazarendo bonyine ubwabo. Ego. Hariho abawazarendo bariko reka nabyite ko bigira ibirira habiri. Bariko bigira ibirira habiri. Berekana yuko ari abawazarendo ba vrai. Batwara n'amadarapo ya wazarendo. Banakunda igihugu cyane gusumba abandi. Ego. Mugabo bajya nyene muri bajya nibo bariko barazingamika umutekano w'igisagara ca Uvira. Ego. Sivyo? Uti bimeze gute bona journaliste? Ego. Habuze iki kugira ngo abajenero barenga batandatu bari muri Uvira baba wazarendo basange FRDC bicare baganira ikibazo ca General Kasita? Habuze iki? Anakimwe. Juste kuguma gusa bavuze bati bahagaze ku ijambo bavuze ntitumukeneye nagende tu. Ego. Nidukeneye no kumva gusobanura na bumwe nagende tu. Habuze iki ngo basange FRDC baganire ku kibazo ca Gasita? Buriya iwacu mu bundi ntabavuga ko ngo ibigiye inama bigira imana. Sivyo? Rafa passe igihe haduse ikibazo kuri diabus zari zigiye byavuga ko zigiye ku maziko. Yujya mu colonel wa FDC yapfuye. Ego. Patrick Gisoro. Yes, harabayo ugushamirana. N'amasasu aravuga. Mugabo bajya ba genero ba wazarendo ba makanika. Yes, Makanaki Kasimbira John. Sivyo n'abandi. Barasanze FRDC. Baraganira ikibazo baragiheza. Mugabo uyu munsi habuze iki bagende baganire bihere. Aha rero uwotahura ikibuze niwe azobabona ahantu hari umuti w'ikibazo. Burya ndagomba kubwiza ukuri. Zijya mbwebwe za Sarambwe hamwe na ziyanyeshamba z'u Rwanda baramaze kubona yuko ubumwe FRDC muri Uvira ifitanye na wazarendo na FDNB ntibizopfa bikunze ko Uvira bayihonyoramo. Ikibaramaze ukibona kandi barakizi. Ibihetangabo byinshi baciye muri FRDC bakabajya amafaranga mugabo bikaba imfagusa. Ibihetangabo byinshi baciye kuri wazarendo nayo nyene ikabajya amafaranga igaca ibamaramaza. Bibaza yuko zijyanyeshamba na zijya mbwebwe baciye bicara bazinga amaboko. Wapi bari mwani ma plan. Exactement. Ibiro nivyo aba wazarendo bagomba kumenya ubwabo. Ibi bagomba kuvyiyumvisha yuko nimba amafaranga yaraje publiquement bakayanka, amafaranga ategerezwa kuza mu bundi buryo bwihishwa agashikira bamwe muri wazarendo bari influwa sitive byo gusumbya abandi kugira ngo bajya bari influence abandi nkaho umenga nta na kimwe bazinanye ko naziyanyeshamba z'u Rwanda. Ibi nivyo biriko biraba muri wazarendo. Muri wazarendo amakuru aravuga ko hariho bamwe sitive byo mu bajenero bamaze kuba kohombi n'igihugu cy'u Rwanda. Yes. Bajya rero nibo badakenera yuko Uvira iba tranquille. Aho kurondera umuti w'ikibazo bakomeza kwagrava ikibazo. No mama je naho dufitanye ikibazo ntidukeneye umuhuza. Turicarana tukaganira byanse nuko agenda kurondokananira none ndondera umuhuza. None wazarendo yarondeye FRDC ntawo bizi. FRDC yarondeye wazarendo cyangwa ni kugira ngo mugabo uyu munsi leta ya Kongo irafise position ihagazeko. Irafise iki kiravuga kuri General Gasita, irafise n'iki kiravuga kuri wazarendo. Sivyo? Sinzi ko wakurikiranye interview ya nimba atari Kinge Bomosa, sinarabye neza nayibonye di passage aho yari kavuga ngo ntabwo tugomba gufata ingingo yo gushimisha aba wazarendo kugira dukamire mu coze inyeshamba z'u Rwanda. Aho bagombye kuvuga iki? Yagombye kwerekana yuko aba wazarendo bakeneye ko General Gasita ahava. Mugabo kuva muri Uvira kwa General Gasita n'umunezero kandi ni n'intsinzi kunyeshamba z'u Rwanda. Sivyo?
rero yavuze avec le temps aba wazalendo bazobitahura ego aca aributsa abantu yuko aba wazalendo ntabwo ari gisirikare n'abasivile bagiye hamwe kugira ngo barengere inyungu z'igihugu cyabo ego kandi na leta irabahokonesa nk'abapatriote rero être patriote no kuba umumilitaire deux choses différentes biratandukanye ego aha rero jewe ndazi ko aba wazalendo badukurikirana cyane gose ndabizi turanaganira nabo niboroshe imitima boroshe imitwe burya niyo bakenera ko uyu ahava uyu gasita ahava bakabitwara pole pole diplomatiquement bakaganira na FARDC locale byanse bakabiduza sero n'ingene FARDC yobogwa bari kwamukura ego mugabo kubera ko parmi eux harimo abamaze kuba corrompi mu bawazalendo ico bihutiye n'igiki ville morte tugumuke duhagarika ubuzima bw'igisagara tugumure n'abene gihugu komsa leta izona yuko twavyanse ego ninde ariko arahomba bonyene uko abakozi ba leta bose baguma bahabwa imishahara yabo kawaida bariko bicisha inzira abene gihugu kandi n'ikibuze ko baze kubasaba ravitayemo babamajije indwi irenga batariko barakora ego ibiro bona journaliste pardon kuba umuwazalendo kuba umupatriote ego ntabwo biherera mu gufata inkoho baja kugwanya umwansi yateye igihugu kuba umupatriote harimwo no kubona inyungu lokale z'umwenegihugu lokale ego ukabona ati umwenegihugu akeneye iki n'iki n'iki ndafise gukontribuwa iki ku iterambere ry'umwenegihugu ego ubwo nibwo buzalendo cyane gose aha rero sinzi ko urayibona batanze sujet cyangwa content kuri bijya binyamakuru byo kujya Kanyaru cyane gose ubu batanguye kuririmba yuko pardon igisagara cya Uvira cuzuyemwo umuriro hari intambara zidasanzwe nayo shwi Uvira iratekanye Uvira nta muheme 23 arahinjira uruhagarara ruri muri Uvira nubwo bavukana cyane gose nabene gihugu babujijwe kuja mu bikorwa byabo batariko barangura ibikorwa byabo kawaida kubera gasita yarungitswe ajya muri Uvira sino nta muheme 23 ari muri Uvira cyane gose turiko turanabona ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye site bien z'abakongomani ziriko zemanga zikanemeza yuko leta y'u Burundi yatanze passage y'inyeshamba z'u Rwanda zica ku mupaka ibi byose ni kubera iki ni juste kwerekana yuko gasita ari element dangereux ku gisagara ca Uvira batangiye kuremeka n'intebe ishushe igihugu cy'u Burundi kugira gusaba rabi ingene igisabo cyabo gikunda cemegwa ibi rero bona journaliste tuje turareka gushigikira ibintu bitameze neza tuje turareka agukikiriza burya igikorwa turimwo ntabwo ari nta fanatisme ngaho ibamo nta marangamutima tubishiramo si bijya bya football uvuga ngo uri mu Barca ubundi ni mu Real no tugomba kuza turashira ukuri ahagaragara sivyo leta ya Kongo ndahamya yuko iboneye abenegihugu ibi ndabyemeza kabisa ibi ndabihamya kuba itarafata decision yo kumukura gasita hajya malgré ville morte igomba gukwiza toute une semaine barafise impamvu kandi ikomeye kandi ndahamya yuko bakominikana n'abawazalendo ibi ndabizi rero twebwe tureke cyane cyane ibitangazamakuru tureke gufatira kuri bituko turabonesha amaso motive ngo kubera yuko ngo abakongomani benshi bashigikiye ko gasita ahava duce twerekana yuko hariho novuga umutsi wishibere kuba gasita ari hajya ibi ni ibintu navuze kenshi bwana journalist nubundi agisubiremo turafise igisirikare cy'u Burundi hajya muri Kongo precisement muri Uvira hari igisirikare cy'u Burundi kandi ndahamya yuko iyaba gasita yari element dangereux muri kajya karere sinibaza ko na FDNB yari kurira amaboko wapi yari guhaguruka sindavyibaza ariko urabe abawazalendo bataja kuri front
n'umunsi n'umwe niho bariko baratera batari kumwe n'abarundi. Ahantu humve aba wazarendo ntibaja kuri front n'umunsi n'umwe batari kumwe n'abarundi. Bariko berekana ubu wazarendo gusumba FDNB. Bariko berekana yuko bari hejuru cyane gose, babona kure gusumba FDNB. Ese basi batuma bagisha inama FDNB cyane gose, bakabereka ati twebwe bya muntu tubona ko tubona umenga ntapanze neza, ntatomoye, ni mudufashe ingene twe bigenza. Erega bona journaliste ni vya bindi bavuga ngo dusaba nabi niyo mpamvu tudahabwa, tutaronka, sivyo? Even wazarendo bari kuba bafise raison yo kwiyamiriza Gasita, malgré façon babikozemwo, barabivyonze byose, barabyishe. Niyo mpamvu rero bari bakwiye kumvira leta yabo. Iyi leta basa nkaho bariko baragarariza, niyo basaba minisio, niba hani bifungo, niyo basaba ravitaillement, niyo basaba ikirato n'ikitusa, mugabo uyu mwanya bariko barayigarariza cyane gose. None baraba bandi ko tubona leta ya Kongo yabaye categorique ku ngingo yafashe, biraherera he abanduka. Bwana musasanguzi, ariko untungenda gusubiza inyuma gato kuri ibi bintu wavuze yuko kuva muri Uvira kwa Gasita ari intsinzi ku nyeshamba z'u Rwanda, kuhagumanaho ari esheki bazoba bagize. Uca wongera uvuga yuko hariho bamwe mu bawazarendo na cyane mu bashefu bo baragize ikintu bayagana n'inyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bashobore nuvuga guteza umutekano muke, badeside yavuga ati Gasita nahave. Kumbure urashobora kutubwira mu buryo bwiramvuye ibijanye nabo bawazarendo uvuga yuko baba bariko barakorana na leta y'u Rwanda kugira ngo bikunde bakuriho Olivier Gasita, kandi ari nk'intsinzi kuri FARDC. Bona journaliste, iki kintu ngoma ndakivuge nagisubiremwo, buriya nta muntu ashobora kuza mu rugi wanyu. Sorry gato, subiye inyuma gato. Mwebwe uko muvukana ntimushobora gucanamwo hatavuye umuntu hanze ngo abacanishemo. Akando gataho kandi nta n'umuntu wo hanze yo kwipfuza kubacanisha nko mwebwe hatarimwo umuntu wiwanyu indani amuhaye umwanya. Sinzi kubitahura. Bivuze ngo kuba hariko haraba ibintu bitagenda neza hajya muri wazarendo, nuko hariho umuntu wo hanze yarondeye abacako bo muri wazarendo kugira ngo amubere cyangwa abere ziyanyeshamba igikoresho, icamba. Kandi bariko barabikora d'une façon professionnelle, kuko bagaragaza ko kumenga n'urukundo rwacane rw'igihugu bariko baragaragaza. Igihugu bariko bashaka gukorera no gukingira inyungu z'igihugu, nivyo bariko baragaragaza. Mugabo c'est pas vrai. Bona journaliste, izi nyeshamba z'u Rwanda zifise amayeri menshi, uvyumve, menshi zikoresha. Reka nkoresha imvugo, bafise plan A gushika kuri Z, n'inyuma ya Z baremvanta izindi, barafise izindi plan. Urumva canke baragira retour kuri ntivyanka ngo bace bahe bakagirira iwabo negatif, ntivyanka ngo bagenda kagirira. Ryari none ko ndumva umukongomani, nako numva wadi umukongomani araho yareka yarungikira abawazarendo bien sûr, abemeza yuko ngo ujya General Gasita ngo yaje mu Burundi akoresha inama ngo n'inyeshamba uzi Rwanda ziri ngaha, ngo rero iyo nama ngo bafundika yuko ngo amafaso bagiye gukoramo. Urumva how much bariko barambika nibara igihugu cyacu. Ibi rero ibi ni ibintu bona journaliste batabihagurukiye biza gufata iyindi ntera, sivyo? Ibi nta kindi kintu na kimwe bigamije, uvyumve. Ni bimwe natangurirako. Nta kindi kintu na kimwe bigamije, nugucanishamwo wazarendo, FDNB na FARDC kugira ngo solidarite bafitanye hajya muri Uvira ibomoke, kugira ngo umwansi ashobore kuronka ahamenera mu kwinjira. Nta kindi, kuko baramaze kubona ko baciye ku muheto vyaranze.
bakoresheje amafaranga mu buryo buri direct biranka. Ubu rero hageze ko bakoresha amafaranga mu buryo bwo gucanishamwo abari ku mirongo y'urugamba. Iyi niyo piyo bagezeko. Ego. Bakoresha amafaranga mu gucanishamwo abari ku mirongo y'urugamba. Kandi iyi piyo barabona ko ishobora kuba yojya. Kuko aba wazalendo franchement n'abantu bakunda igihugu cyabo. Franchement. Ego. Uje uzanye ikinyoma gisa nkaho mbengana ukuri mu bintu byo gukunda igihugu cyabo. Baragusutena cyane gose. Ego. Kuko bakunda igihugu cyabo avegrema. Yeah. Nta bwenge cyane babishiramo. Ubabwiye uti uyu muntu ni element dangereux ntibanashishoza barabiki niki directement bamaze kugira action. Niko bameze. Aha rero nibatagaba ngo bironderemwo umwansi. Je dis bien les wazalendo. Ego. Nibatagaba bironderemwo umwansi n'igisubizo cyabijya bihe bariko baracamwo. Ego. Baraza gusanga mu buryo bworoshe aribo batanze Uvira. Ego. Mu buryo bworoshe je dis bien. Aha wibuke yuko mu misi heze. Ego. Hariho abawazalendo bavuga ko leta ya Kongo itagize igikogwa ari bonye n'ubwabo baza guhereza Uvira M23 baza kuyobora M23. Ibi byaravuzwe. Uzirikane kandi yuko hari haheze igihe gitari gito hagati y'abawazalendo nyene batariko bararabana byiza. Bien sûr biturutse kuri gouverneur uyu Jean Jacques, sibyo? Aho bamwagiriza yuko yoba hari ibintu yahawe nazijyanyeshamba nawe ngo mu bawazalendo. Ibi rero ibi byose ni ibintu barema kugira ngo bacanishemwe abawazalendo. Ego. Ni ibintu bahimba bafonda kugira ngo abawazalendo ubwabo ubumwe bube dongowe chambarde. Ntibasubire kuba bagihuza. Kandi ukudahuza ko abawazalendo azoba ari inzira iri direct kuri ziyanyeshamba z'u Rwanda. Ego. Kuko abawazalendo ubwabo ni batangura gucanamwe. Bagatanga gucanamwe mu buryo bweruye. Umwasi bagomba kwinjira. Azobinjira. Aha rero ndasemerera mbwira abawazalendo, ubu n'ubutumwa mbwira abawazalendo. Bonye n'ubwabo nibironderemwo umwansi. Ego. Hari abawazalendo bamaze kugugwa. Ego. Ibi ukunu kuri kweruye ndazi ko bibagora kwemera. Mugabo ukunu kuri hariho abawazalendo baguzwe. Rero kubw'ivyo bonyene nibironderemwo abaguzwe kandi banironderemwo igisubizo cyane gose. Bareke sinshatse kuvuga ngo bacanemo canke iki. Nshatse renforce solidarité yabo. Barondera ingene ivyo biriko birabatandukanya na FRDC babikure mu nzira kubera yuko ni bito cyane gusumba ivyo bariko barafashanya. Ego. Ibi biriko biratandukanya abawazalendo na FRDC ni bito cyane gusumba ivyo bamariranye. Cyane gose. Nibaha agaciro cyane gusumba ivyo bamariranye gusumba ibi biriko birabatandukanya. Cyane gose bana musesanguzi tukiri ngaho nyine ku bijanye n'umutekano muke uri kurarangwa mu gisagara ca Uvira. Hari hamaze imisi ariko arasakara ama message avuga yerekana yuko ari ya General Olivier Gasita aho muyoba ariko aravugana n'inyeshamba kumbure mu message ashobora kuba yaraguciye maso ariko atayo wabonye uraza kumugandira ko kugira ngo yasome. Aho mu message yagaragaye byaboneka neza yuko Olivier Gasita byoba yuko aje guha igisagara ca Uvira zino nyeshamba kuko uravye ma dialogue bagiye baravugana. Ivyo navyo tuvuye ko ari plan iziya nyeshamba zakoresheje kugira ngo bikunde uyu Olivier Gasita kugwe muri Uvira. Bwana journaliste tuvugana ukuri tutabeshana. Abawazalendo urabazi ingene bameze cyane gose. Abawazalendo boronka message nkazijya. Je dis bien nkazijya. Babifitiye ivyemezo byuko ari message za General Gasita yandikiranye n'inyeshamba. Ujya akarara muri Uvira akicara muri Uvira ari muzima ntibamukerere ariko zarabashikiriye nabo. Ziya message d'abord bazironse bigenze gute? Dufate kari General Gasita ari ziwe ntaco bazironse bigenze gute? Yarabaye telefone yo bafata screenshot cyangwa ziyanyeshamba z'u Rwanda bavuga baganira barafashe screenshot barazitanga. Ibi ni ibintu bona journaliste bimwe mu Kirundi
urazi kurungitse message muri WhatsApp hari amakara aba ari different byaboneka ko screenshot zabereye muri telefone kwa General Gasita Olivier Gasita yes haje ama message y'ubwoko bubiri hari zaje mu kinyamurenge hariho n'izaje mu giswahili sivyo je narazibonye zose ikibazo umuntu yibaza niki zaje ziva zijya message bazironse bivuye hehe Olivier Gasita karabaye telefone canke ho nimba bafise ivyemezo vyuko mu byukuri zya message zanditswe na General Gasita ujya yari kurarana abawazarendo ari muzima muri Uvira sinibaza ingene tuze abawazarendo bameze ibi ni bimwe bona journalist ndakubwira yuko ubugomba kukujya nta buri mboga gukoza sivyo buriya bariko barondera amabi ashoboka yose bamwegeka ko Gasita kugira ngo babone uko nyine ari nyeshamba pire bamukure hajya byari naho ejo narabonye amafoto y'umudamu bavuga ngo ni umuhema ventura baba ngo ni umugore wa Gasita ariko ko umugore wa Gasita ariwo ngaha muri Muzenya muri Sidkivu so reka bo sindiko ndavugira Gasita jewe franchement parla sindiko ndamuvugira jewe ndiko mvugira ijya ideology bariko barakorerako sivyo nibareke kuba manipulable izi nyeshamba zifise ama systeme menshi zikoresha kugira ngo zishobore kuneutraliza umuntu aha jangu ndagutanga aburorero n'ibintu biri direct 2015 hano wacu mu Burundi warabonye ingene byagenze sivyo zijya nyeshamba zaragerageje kugira idayimoni president wacu nyakwigendera Nkurunziza zimusevye ziramucafuza ku buryo franchement parlant ibice birenga 60 kwijana by'abarundi bari muri Bujumbura bose barumvise banse Nkurunziza kubera amabi bamuvuga ko yibinyoma bagafonda ibintu byenda gutakiye bakabimutako amabi na shetani atonakora bakamwagiza ko yakoze kugira ngo abene gihugu bamwange warabonye ini popularity yagiye muri ya migumuko bakreye mwibarabara ugira ngo bajya bose nuko bari bazi ko Nkurunziza ari mubi babifatiye ku binyoma bagize mais avec le temps ukuri ko yaragiye habona turabona yuko byari ibintu baremye bahimbye kugira ngo Nkurunziza bamwangisha abarundi ibi rero nivyo biriko biraba muri Uvira ibi nivyo biriko biraba muri Uvira aho bariko bashaka kwerekana ko uyu Gasita ari daimoni ari inyeshamba y'u Rwanda 100% no mu kwemeza ko ari we yatanze Bukavu kweri niwe yatanze Bukavu Gasita niwe yatanze Bukavu kavoba yagize kweka dafunze bayagiriza benshi ko tuza aba officier bose bakoze bagize uruhara kugira ngo bijya bisagara bigire baboshwe Gasita kataboshwe nta urimo ibi rero dusabe abawazarendo babe flexible nibaganire na leta yabo baciye bugufi igisabo cyabo bacarigimante neza sivyo nimba bafise fact ibisabo byabo niba byarigimante neza bakuru ubusivile mu gisirikare cyane gose nyamba bashaka kuba abasirikare babese ni bakuru ubusivile hama bavyarigimante neza bakonvenke leta yabo batanga ibintu bikonvenka hama ifate ingingo ibereye sino bakomeje kucisha bene gihugu inzara bagakomeza gutera umudurumbanye muri Uvira bazosanga ibyo ariko baraharanira babitakaje sasa arabara musisanguze ariko imbere ko turangiza ikiganiro cacu hariho inkuru waciye ku masongo utaduhaye neza aho wavuze yuko ku mupaka Burundi buhana n'igihugu ca Kongo ngaho mu Gatumba hoba harafatiwe inyeshamba akumbureza aba M23 ariko ntiwatubwiye neza neza ko byari bimeze twashaka kugaruka kugira ngo ushobore kubiduha kuko arabantu benshi ndazi yuko bafise amatsiko y'ivyo bintu nyamba ari ivyo nyamba atari ivyo nyamba aragatego nyamba arabarundi ariko arabinjira muri Kongo byose babimenye umwanya niwe kugira ngo uduhe ino nkuru kugira ngo turangize kino kiganiro bwana journaliste abantu ba mbere batangiye gutangaza yuko ku mupaka wa Gatumba hafatiwe inyeshamba
zo hakurya ya Kanyaru ziriko zinjira muri Kongo ziciye mu gihugu cy'u Burundi n'ibitangazamakuru byo hakurya ya Kanyaru nibo babaye abambere kubitangaza sivyo ubwo rukundo bokunda leta ya Kongo bwo kuyitangariza yuko yafasha abagwanyi baciye ku mupaka bagatumba nugwahe ko n'abagwanyi bapfuye nk'abana b'imbeba aha muri ho plateau batigeze babatangaza nabo batangaje boca batangaza bafatiye ku mupaka wa Kanyaru wagatumba bigenze gute so ibi ni bimwe nakubwira bona journaliste ni binyoma bafonze kugira ngo bagirize gasita yuko yabahaye inzira binjiye hama ngo kwera ko abawazendo bari vaya babafasha nta bindi ni bibaremye ibi ni binyoma byambaye iyo nyeshamba yova mu Rwanda ikinjira kwa Ntare igasohoka amahoro iciye ku mupaka ni ya hehe aho yo bije mu muyaga ndibaza hari aho yoshigahagara nubwo yo bari virisi ko twenetraliza ibi rero nibareke kubesha abantu nta baroberi bafate ku mupaka wagatumba ntabo ni kinyoma camba ubusa ni manipulation zo hakurya Kanyaru kugira ngo badiabolize uyu general Gasita berekane yuko yamaze deja gutanga inzira kuri zino nyeshamba cyane gose bana musanguzi reka gushimira cyane kuri ano makuru duhaye cyane ku mutekano uri kurarangwa mu gisagara ca Uvira ndazi yuko benshi baba bakeneye kumenya uko bimeze narijya nko wavuze hariho benshi bakora imirimo hariho benshi bambaza ati ubu bimeze gute ubona twogena nkababwira ati manza murindireho gato kumbura ibintu bizoja mu buryo musubire mukora imirimo yabo bana musanguzi mukurangiza kandi cacu urashobora kufisa ico wongera ku by the way ufisa akanya kugira ngo ugire ico wongera ko hama tubandanye tubategurira ibindi ubona yuko amakuru ari menshi kandi tuweza kurara tuyabahaye nta byinshi bona journaliste ndi buvuge ntabyo nabivuze byose usibye gusa kugira rappel kuba wazarendo aba wazarendo yo tuba tuko turavuga ibitagenda neza iwabo birabababaza ariko kandi nyene burya umuntu agwaye igihute nta muntu yimena igihute utakimenye ushatse kubembereza nikimeneka n'abaswahili nibo bakunda gukoresha umugani ngo ukibembereza mu kundu ngo ari ibintu bitagenda neza so nibaze baradutahura twebwe iyo tuba turiko tubona bari kuba bitwaramo nabi biratubabaza cyane gose iyo baba bitwaramo neza turabitangaza iby'iwabo kandi neza tunabyishimiye twebwe rero ntabwo tunezererwa nuko batariko barahuza hagati yabo batariko barahuza na FRDC ndafise n'amakuru yuko hariho amabanga menshi bamenye hagati yabo urumva ibyo ntibyari binabereye ibyo byose byagiye hagaragara kubera yuko hariko harabo kudahuza nibagerageze rero bicarane ibyo badahurizako babitorera umuti nabivuze neza ibyo bamariranye birasumba cyane gose ibyo bariko barapfa ni ibyo reka ncinike banura abadukurikiranye kumbure turongera mu kiganiro cyacu cyo hanyuma kananje nshimire cyane abo twabanye bose mu kino kiganiro nizere yuko ibyinshi mwabyumvise kumbure ka twongere guhurira mu kindi kiganiro cyacu no munsi aho tugira tubabwiye cyane kubiri ku murongo w'urugamba hari byinshi biko biravugwa turaza gufata akanya gakwiye kugira ngo dushobore kuyaga byinshi bikwiye mu kiganiro cyacu kandi abashimiye cyane nizere yuko muriko murarangiza weekend neza turongera hanyuma bye bye.